Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti zacu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Kuri mikro muri kumwe nanje Fideni Yongabo. Leta y'u Burundi yatangaje ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika. Mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka mbi z'ivyo biza, leta y'u Burundi ifadikanije n'abayifasha mu iterambere ibandanya kugarukira ku miryango. Uyu ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano mu Burundi, Martin Interetse. Leta y'u Burundi ifashe iyo ngingo mu nyuma yaho amwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki ayisavye ko yotangaza ko ico kibazo ari kiza. Intambara muri Sudani hagati y'abasirikare b'igihugu n'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Forces yujuje umwaka ku munsi wa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mukanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe. Umugwizatunga Ayabatwa Tribert Rujugiro yitavye Imana. Nyakwigendera Rujugiro akomoka Inyanza mu Rwanda, ashengeye nyuma y'imyaka myinshi yamaze aba hanze y'igihugu ciwe nk'impunzi. Umutunzi karuhariwe Rujugiro yamenyekanye mu rudandazwa rurimwo urw'itabi, amazu n'ibindi yakoreye ahanini mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Angola, Afrika y'Epfo, Kenya na Nigeria. Muri Uganda yahashoreye imiliyoni 20 z'amadolari yashize mu gisata c'itabi no guhingura imfungurwa. Aja gutanguza iyo migambi muri Uganda, imenyesha amakuru vyamubajije impamvu uwo mutahe atawushoye mu Rwanda gwamwibarutse, aca yishura ko atagishoboye gushinga imitahe mu gihugu ciwe kuko camwambuye ubutunzi bwiwe. Bumwe mu butunzi bwiwe bwafatiriwe n'u Rwanda burimwo inyubakwa y'ubucuruzi Union Trade Center UTC iri ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali, yatejwe icamunara mu 2017. UTC yagurishijwe imiliyari ziri munsi y'indwi mu mafaranga y'u Rwanda, mu gihe nyakwigendera Rujugiro yemeza ko ibikorwa vyo kuyubaka vyamutwaye imiliyari 20. Ico gihe aya mafaranga yangana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'abanyaburaya. Ubutegetsi bwo mu Rwanda akenshi bwagirije umuhisi Rujugiro gushigikira abatavuga rumwe nabwo. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu 2013 ari mu rugendo yakoreye aha i Washington DC, yarabihakanye agira ko ahubwo yibutsa ko ari mu bafashije FPR inkotanyi. Muri ico kiganiro cihariye umuhisi Rujugiro yahaye mugenzi wacu Etienne Karekezi yamubwiye bike mu vyaranze ubuzima bwiwe. Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngenda i Burundi ndahaba kuva mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho Bagaza, mba mu bantu yafunze maramwe imyaka 3. ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa, abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe. Mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko? Birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi. Nari mu cyama muri FPR, ndi muri komite executive, nka bumwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango, niho nabasezeye. Nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo. Umugwizatunga Ayabatwa Tribert Rujugiro hitavye rero Imana ku myaka 82. Abamwegereye bemeje ivy'urupfu rwiwe ku ijwi rya Amerika ntibatomoye icamuhitanye. Mu makuru yacu ari imbere turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ino nkuru, tunabumvisha n'ikiganiro cose yahaye ijwi rya Amerika mu 2013.
Zambia ikeneye miliyoni z'amadolari arenga 900 yo guhangana n'ingaruka z'ubushuhe bwinshi hamwe n'uruzuba rw'umurengera. President w'ico gihugu Hakainde Hichilema abicishije mu butumwa bwo kuri televiziyo yavuze ko imiliyoni 10 kuri 20 z'abanyagihugu atwara zakozwe ko n'ingaruka y'ubushuhe bw'umurengera buzwi ku izina rya El Nino. Abakeneye ubufasha vyihuta barenga imiliyoni 6 nk'uko President Hichilema abandanya bivuga. Yagize ati uno mwaka Zambia yaronse imvura nkeya cane, igisata c'uburimyi n'ubworozi kirabangamiwe, nta mwimbu uhari. President wa Zambia muri ico kiganiro yabandanije kandi agira ati n'umutima uremereye ku izina rya leta n'abanyagihugu turasavye amakungu, abikorera ivyabo, amasengero n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki kudufasha guhangana n'ubugaragwa. Mu kwezi kwa kabiri niho Zambia yatangaje ibihe bidasanzwe bivuye ku bushuhe bwinshi. Ku miliyoni 940 ico gihugu gikeneye gifise 51 gusa mu madolari ya Amerika. Ubushuhe bw'umurengera El Nino ahandi buvugwa ni muri Zimbabwe na Malawi. Ivyo bihugu navyo nyene vyaratangaje ibihe bidasanzwe kubera ubwo bushuhe. Tuje tubandaniriza mu vya Ethiopia. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryaronse miliyoni z'ababa 629 zo gufashisha Ethiopia imaze igihe ibangamiwe n'ingwano n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe zirimo imyuzura n'uruzuba rwinshi. ONU yaronse amafaranga biciye mu nama yo ku rwego rwo hejuru yabereye Geneve mu Busuwisi iteguwe na ONU, leta ya Ethiopia n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryasavye abagira neza gutanga umuriyaridi w'amadolari. Imiliyoni z'ababa 629 zabonetse zatanzwe n'ibihugu 21. Ibihugu vyatanze menshi ni bitatu. Leta zunze ubumwe za Amerika yatanze miliyoni 154, Ubwongereza butanga imiliyoni 124 n'ibihumbi 58, mu gihe ubumwe bwa Buraya nabwo bwatanze miliyoni 139. Abanyagihugu bakeneye imfashanyo zihuta muri Ethiopia ni miliyoni 15 n'ibihumbi 500 nk'uko ONU ibandanya kubivuga. ONU isigura kandi ko mu gihe c'imvura imiliyoni 11 z'abanyagihugu ba Ethiopia bashobora kuzohura n'ibibazo vy'ubukene bw'imfungurwa no gufungura nabi. Ibindi biharuro ONU itanga vyerekana ko imiliyoni 4 n'igice z'abanyagihugu ba Ethiopia bataye izabo. Ethiopia iri mu bihugu 10 vya mbere bifise abanyagihugu benshi begeranijwe makambi y'abateshejwe izabo. Abatanguje inama yo gusabira imfashanyo ico gihugu bakavuga ko kugira ngo kirengera ibibazo kirimwo muri vyo harimwo ivy'amashure, ibitaro, inyubako, amabarabara vyabomaguritse mu ntambara, hakenewe n'imiburiburi umuriyaridi umwe w'amadolari yokoreshwa mu mezi 3. Muandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi y'amezi 2. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano Martin Ninteretse yabisiguye mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru i Bujumbura. Ubu rero twavuga ko benshi batanguye kuvyumva, hariho ikibanza kitari gito mu Bimbi, tugomba turiko turondera uburyo n'icyo tumara n'itangazo tusohoye gura nka mu Gatumba ba mbere tuje tubajana i Mubimbi tubakire ibyo dushoboye nabo nyine bashiremo twabuzo bafise uburyo kugira baronke aho baba bataguma bakebaguzwa ngo mazaraje twababwiye rero ti mwebwe ni muhave. Hari nabo twahaye n'amafaranga yo kuja gupanga inzu kugira bave aho hantu hari ingorane bagende ahantu bashobora kuba. Benshi ntibashimye kuja gupanga, bagumye hahandi menga hari udusuma tuguma tubakwegera muri ivyo bibanza kandi bafise ingorane. Wewe twaragize ibakwe, novuga ko twagize ibakwe kujanye no mu Gatumba, tuko turabasensibiliza babonye nabo nyene ko ari kibanza kukibamwo ari ingorane biteye, kuko twe dushaka gukoresha inguvu. Kuko gukoresha inguvu, iyo twashaka gukoresha inguvu twazikoresha nabujya nyene tukazikoresha bakagenda. Mugabo twahisemwo kubumvisha ko aho bariko baraba naho bahihambirira atabuzima buhari, ubemeye rero kuzokwimuka. Uno munsi rero kuvuga ko batanguye kuvyumva, kuko amazi naho ugira gute nta nguvu ushobora gukoresha ku mazi, icukora urayabisa, hanyuma amaze gusubira inyuma bikunze ukagaruka umaze kuraba neza ko atariske n'iminyacano igiyeho.
umushikiranganji Ninteretse kandi yamenyesheje ko aho abantu bazokwimurirwa hamaze kuboneka. Tukivuga kuri ico kibazo c'amazi ya Tanganyika mu Burundi, leta yafashe izo ngingo inyuma y'ahamwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki yari yayisavye kuva mu gacerere igatangaza ku mugaragaro ko yatewe n'ikiza c'iduga ry'amazi ya Tanganyika. Ubu ni bumwe mu butumwa yashikirije abamenyeshamakuru i Bujumbura nk'uko tubibwirwa na Thierry Ndayishimiye ari mu Rwanda. Dusabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza, hanyuma igafata ingingo zose zijana n'uko ikiza kiba cateye mu gihugu. Akaba iyo bita mu Faransa état d'urgence, uvuga yuko umunsi umwe bidasanzwe. Abo n'abagize amashirahamwe yigenga batera akamo leta y'u Burundi guhaguruka igafata ingingo zijanye no gukingira abanyagihugu bose baba n'abakorera ahegereye ahariko haribasigwa n'amazi ya Tanganyika mu kubimura vuba bwango. Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe Oricome numwe mu baharanira inyungu z'abanyagihugu bavyiboneye kuri uyu wa kabiri ubwo bafata urugendo mu bice vyegereye ikiyaga byamaze kononekara. Twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje ikibazo itagishizemwo, nibakire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkoramutima, kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi, ubu biri mu mihana y'abantu, biriko birarya abantu. Ibi bintu ni kiza, leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondera abayifasha bayifashe. Ego n'ivyo hari vyishoboye mbwa n'ivyo dashoboye. Gabriel Rufyira nasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga, ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo. Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha, ifata ingingo ku kijanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu. Mwese mwabibonye mu Gatumba abantu baracaba mwajya amazi ku buryo bashobora gutegwa n'indwara. Inshingo ya mbere leta igomba gufata no kwimura abantu bobo ntibagira iyo baja, leta igomba kurondera aho abantu baja ikabimura. Gira kabiri nuko ahantu hari amashure, hari ibitaro, hari amashengero, leta ifata ingingo y'uko ayo mazone ari amazone ariske, ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuza gushiraho abantu nkajya amashuri muje kubona mu Gatumba. Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abarongoye ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi, bavuga ko gushika ubu babona ko Burundi buri mu bihe bidasanzwe kubera amazi ya Tanganyika. Gervais Nibigira ni cegera c'urongoye ishirahamwe ry'abarundi b'intungane RCP. Hambaye n'uko leta umunsi ubona yuko ari ikibazo gasaba imfashanyo, akaba iyo bita mu Faransa état d'urgence, uvuga yuko umunsi umwe bidasanzwe. Kandi uyu munsi ubona yuko leta ngo umunsi sihiri yova mu gacerere ikerekana yuko uyu munsi ikeneye imfashanyo byaba iz'ubuhinga n'ubundi. Nibigira avuga kandi ko haheze igihe abarundi batabaza ko bageramiwe n'ayo mazi ariko ntibabone ubutabazi bukwiye. Turazi ko amazi ya Tanganyika si ubwa mbere aduze, ariko hama habaye kenshi ingingo zifatwa hazobe umuti urambye kugira ngo niyasubira gushika hazobe hariho integuro. Ishirahamwe Oricome rivuga kandi ko amashure hamwe n'amavuriro biri mu bice byashikiriwe n'amazi bigeramiwe cane, haba mu Gatumba ndetse no mu Rumonge n'ahandi. Aho naho Gabriel Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi, ubwiherero bwarabomotse n'ibindi, agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye. Naho abarongoye umugujejwe gutabara bahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imiryango yakuwe mu bice biri mu kaga, mu nyuma bagasanga basubiyeyo. Gusa urongoye uwo mugwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye n'ibiza butaraboneka. Uyu munsi usanga umuntu n'intekera ku mutwe ariko aragenda mu mazi amugera mu gikiriza, umubajije tugiye hati ngiye muhira, none muhira ugiye gukora iki? Barundi sibo kuko bategerezwa kuba bagiye mu mugambi urama, ibyo twita solution durable biri mu bushikiranganji bwo gushikirana, mugabo bafasha ubwo bushikiranganji kugira ngo bubakire amazu abantu mwene abo ntabwo barashobora kuronka
kugira ngo bubake n'abantu benshi mu miryango myinshi. Naho ikigo Ijebu kijejwe kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi aho byashitse ku metero 777. Kuva amazi ya Tanganyika atanguriye kuduga ari menshi na cane muri zone ya Gatumba hamaze kwitaba Imana abantu 7, 5 bariwe n'imvubu, 2 bariwe n'ingona. Ibi bikaba byatangajwe n'umugujejwe gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tuve mu Burundi tuze muri Sudani, aho ku munsi wa mbere intambara muri ico gihugu hagati y'abasirikare b'igihugu n'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Forces yujuje umwaka. Iyo ntambara yateje inzara abantu benshi mu gihe imirima iraho atambuto ziteyemwo, kandi amashirahamwe atanga imfashanyo akaba adashobora gushikira imiliyoni n'imiliyoni z'abanyasudani bataye ingo zabo. Nk'uko muvyumva muri iyi nkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru Mohamed Yusuf, murayishikirizwa na Eugenie Mukankusi. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2023, Sudani yabyukiye ku rusaku rw'imbunda, urw'amabombe n'urw'indege za gisirikare, mu gihe ingabo z'igihugu n'umutwe wa Rapid Support Forces batangiraga imirwano yo gufata umurwa mukuru Khartoum. Ubwo bushyamirane bwatumye imiryango itanga imfashanyo bitayorohera gutanga ibiribwa, n'abahinzi ntibabasha kujya mu mirima mu bice byarimo intambara. Imirwano uko yagiye kwirakwira yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, kandi yakuye abandi babarirwa muri za miliyoni mu byabo. Practical Action, umuryango utanga imfashanyo ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza, urimo gukorana n'abahinzi muri leta zitahuye n'ingaruka z'intambara mu bikorwa by'ubuhinzi, mu kurwanya inzara no kuvugurura imibereho yabo mu bijyanye n'ubukungu. Uyu muryango urimo gufasha abahinzi byibura ibihumbi 200 hamwe n'imiryango yabo. Muna El Tahir ni umuyobozi w'umuryango Practical Action muri Sudani, agira ati: We have a project in Al-Gadarif and Kassala. We have another mushinga i Al-Gadarif ni Kassala. Dufite undi mushinga muri Blue Nile wunganira abahinzi bato mu bijyanye no kongera umusaruro n'ibyo bahinga binyuze mu kubabonera imbuto no kubaha bumwe mu bumenyi. Ikindi, ibi biratanga umusaruro kandi hari uburyo bushobora guseba bimwe mu byuho, ariko bifite aho bigarukira kubera ko turi umwe mu miryango mike cyane ikora mu bijyanye no kwihaza mu buhinzi ku ruhande rw'abahinzi, aho kubaha ibiribwa byo kubagoboka. Nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ribivuga, abanyasudani barenga miliyoni 18 bafite ibibazo byo kubona ibiribwa. Abenshi imirwano yabagoteye mu turere tuberamo intambara. Ubushyamirane bwaburijemo ibijyanye n'ubuhinzi, bwangije ibikorwa remezo, buhungabanya n'imibereho y'abahinzi. Gerard Babiker ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abahinzi ryitwa Erekia, yabwijwe ry'Amerika ko abahinzi mu karere atuyemo bongereye umusaruro kandi bahinze ubutaka bwagutse. Yaragize ati: kuri hegitari zirenga 20 twateye ibihingwa bitandukanye birimo ibijumba, imbuto nka pamplemousse, indimu, urutoki n'ubwoko bw'imboga butandukanye. Uyu mwaka dufatanije na Practical Action twahagurukiye umushinga wo guhinga ibijumba muri leta ya Kassala, aho twabiteye kuri hegitari hafi 10 mu bice bitatu byagenwe. حوالي 24 فدان بولاية كسلة موزعة في 3 مناطق. Abatuye muri leta ya Kassala mbere bakuraga ibijumba n'indi myaka i El Gezira ni Khartoum, ariko imirwano yakomye mu nkokora igemurwa ry'ibyo biribwa kandi byabaye ngombwa ko akarere gashakisha uburyo bwo kwihaza. Babiker, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abahinzi, avuga ko kwibonera ibiribwa iwabo birimo inyungu cyane. وهي الأهداف التي تسعى لتحقيقها الجمعية من خلال إنتاج البطاطس في ولاية كسلة. أولا تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لصغار. Intego yacu yo gutera imigozi muri leta ya Kassala ni uguteza imbere abahinzi bato babijyana ku masoko. Turahinga ibijumba kugira ngo abahinzi babibone bihendutse kandi babone n'imigozi yo gutera. Tunatanga amahirwe y'akazi ku rubyiruko rwo mu karere. لتوفير فرص عمل للشباب
والرابعة إنشاء مخازن مبردة لحفظ البطاطس لتحقيق الوفرة على طول العام وحفظ التقاوي لاستمرار الزراعة. uyu muyobozi w'abahinzi Babicare afite icyizere cy'ejo hazaza ku bijyanye n'ubuhinzi mu gihugu cye. Nyamara komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU Volker Turk ku wa mbere yaburiye ko ubushyamirane bwafashe intera yo hejuru mu gihe imitwe ifite intwaro yinjiye mu mirwano. Muna El Tahir, umuyobozi w'umuryango Practical Action muri Sudani, afite impungenge ko intambara muri iki gihugu izabera inzitizi umurimo we n'abahinzi. Agira ati, My nightmare is the conflict will expand to the safe areas buzagera mu turere twari turimo umutekano aho dufite ibikorwa byacu, noneho bakaziba umusaruro cyangwa bakangiza imyaka iri mu murima, kandi icyo gihe byaba ari amakuba akomeye. Ikindi ni uko buri kintu cyitezwe, kubera ko nk'ejo bagabye igitero i Al-Gadaref. ONU hamwe n'imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo batanze impuruza ihamagarira impande zose ziri mu ntambara kwihutira guhagarika ubushyamirane. Kugeza ubu ariko bayavuniyemo ibiti. Cyakora abaterankunga kuri uyu wa mbere biyemeje gutanga miliyari zirenga 2 z'amafaranga y'amayero kuri Sudani. Byari mu nama yabereye i Paris mu Bufaransa, aho perezida w'iki gihugu Emmanuel Macron yabitangarije ku isabukuru y'umwaka ushize Sudani iri mu ntambara, ari nako abakozi batanga imfashanyo bagaragaza ko uwo mwaka waranzwe n'ubushyamirane bwirengagijwe nyamara bushegesha igihugu. Muri iyo nama y'i Paris, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warahiriye miliyoni 350 z'amayero, mu gihe Ubufaransa n'Ubudage biyemeje miliyoni 110 z'amayero hamwe n'abafatanyabikorwa babo miliyoni 244 z'amayero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahiriye miliyoni 147 z'amadolari, naho Ubwongereza miliyoni 110 nazo z'amadolari. Mu gihe cyo gusoza inama yarimo n'abanyasudani bo ku rwego rwa gisivile, Perezida Emmanuel Macron yashimangiye ko bikenewe guhuza ibikorwa kandi ko kugeza ubu ingufu z'amahanga zananiwe kubonera umuti ubushyamirane bubera muri Sudani no guhagarika inkunga y'amafaranga ku mpande ziri mu ntambara. Yaragize ati, birababaje ko amafaranga twegeranyije uyu munsi ashobora kuba ari munsi yakusanijwe n'ibihugu byinshi by'ibihangange kuva intambara itangiye yo gufasha uruhande uru cyangwa ruriya ngo zicane. Mu gihe ibihugu by'ibihangange byo mu karere bimaranira kugira ijambo muri Sudani, impuguke za ONU zivuga ko ibyavuzwe kuri Emira ziyunze z'Abarabu mu bijyanye no gufashisha intwaro RSF ari amakuru yizewe, mu gihe hari abavuga ko igisirikare cyakiriye intwaro zaturutse muri Iran. Impande zombi zahakanye ayo makuru. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC, n'umwanya w'ikiganiro kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane 1955, Dr Thomas Francis w'umunyamerika yatangaje ku mugaragaro ko urukingo rw'imbasa rwabonetse kandi rukora neza ku buryo bwizewe. Dr Francis yari umushakashatsi na mwarimu muri kaminuza ya leta ya Michigan, University of Michigan, mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni rwo rukingo rw'imbasa rwa mbere na mbere ku isi rwari rwemejwe ko rukora neza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Imbasa yibasira cyane cyane abana bakiri bato. Igice kinini muri bo baba batarengeje imyaka 6 y'ubukure. Irandura cyane. Ingaruka zayo ni ukumugaza uwo ifashe, cyane cyane amaguru. Ishobora ariko no gutera ibibazo by'ubuhumekero ndetse no kwica uyirwaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabayemo ibyorezo by'imbasa byinshi. Mu 1916 cyahitanye abantu barenga 7,130 mu gihugu cyose. Mu 1952 imbasa yishe abantu 3,145 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose. Ibi byorezo byose n'ibindi tutavuze kubera ko dutanze ingero nkeya, byasize kandi abantu ibihumbi n'ibihumbi barahinamiranye. Kugeza mu 1954 imbasa niyo ndwara yicaga abana benshi kurusha izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka y'1950 yari yarakuye umutima abanyamerika ku buryo bari bafite ubwoba bw'imbasa bungana n'ubwo bari bafitiye intwaro kirimbuzi bombe atomike. N'abashakashatsi benshi byari bibahangayikishije cyane kuva myaka na myaka.
umwe muri bo yari Dr Jonas Salk nawe w'umunyamerika. Kuva mu 1947 yari akuriye ikigo cy'ubushakashatsi cy'ishuri ry'abaganga rya University of Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. We n'itsinda ry'abamufashaga batangiye ubushakashatsi ku rukingo rw'imbasa mu 1948. Bamaze kurubona, Dr Salk yarabanje ararufata arwigeragerezaho ubwe ku giti cye no ku mugore we n'abana babo mu 1953. Mu gihe cy'umwaka barugeragereje ku bana barenga 1,800,000. Jonas Salk yize iby'ubuganga muri New York University. Aharangije yagiye muri University of Michigan kunonosora ubushakashatsi bwe ayobowe na Dr Francis Thomas. Uyu Dr Thomas Francis niwe wayoboye n'imirimo yose yo kugerageza no kugenzura urukingo rwa Salk. Niyo mpamvu ari we watangaje imyanzuro yabyo. Dr Francis ati iki gikorwa cy'igitangaza nticyari gushoboka iyo hatabaho ubufatanye hagati y'abahanga muri siyansi n'abaterankunga. Nirwo rukingo rw'imbasa nyarwo rwa mbere na mbere rwari rubonetse ku isi yose. Abahanga bemeza kandi ko rushobora kuba ariyo ntambwe ya mbere ikomeye mu rwego rw'ubuganga n'ubuvuzi mu kinyejana gishize, ni ukuvuga ikinyejana cya 20. Ijwi ry'Amerika, Abanyamerika babyakiranye impundu nyinshi, biba umunsi mukuru, bakora ibirori. Mu myaka 4 yakurikiyeho, mu 1959, urukingo rw'imbasa rwari rumaze kugera mu bihugu byibura 90 byo ku isi yose. Hashize imyaka 8 ruvumbuwe, undi muganga w'umunyamerika witwa Albert Sabin yavumbuye urundi rukingo rw'imbasa. Urwa Salk runyura mu rushinge batera umuntu, naho urwa Sabin ni udutonyanga baha umwana mu kanwa. Zombi zirakora neza kandi nta ngaruka mbi zitera. Zatumye imbasa icika burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1979. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi. Murakarama. Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Vide niyo ngabo. Amakuru yarahagarariwe na Edi Gwema, yashizwe hamwe na Nadia Taha. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye